Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mboneshakure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya, n'amakuru tuza kubabwira vyinshi bitandukanye cane cane kubiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tugiye kugaruka ku bitaro vy'akarorero mu karere bivura amaso Kira Hospital. Inyuma yaho umuyobozi mukuru w'ibi bitaro Dr Christophe Sahabu yatangarije ko atanze imihoho yo kurongora ivyo bitaro kubw'ingingo yiwe bwite, akaba ari kugenekerezo ya gatatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022, aho yanditse ati ndagiye mpinduriye amateka Kira Hospital ko nashoboye kubigira ibitaro vy'akarorero mu bijanye n'ivyo gukurikirana amagara y'abantu mu Burundi no mu karere. Uku gutanga imihoho kwabaye bukeye bwaho hari hasohotse inzandiko zandikirwa bamwe mu banyamitahe b'ivyo bitaro. Kuva Christophe Sahabo yinjijwe ibohero ndetse akaba atari yanarengutswa imbere ya sentare, kuko irengutswa ryiwe ryagiye rirasubikwa inshuro nyinshi cane. Kuri ubu ibitaro Kira Hospital vyoba ubutunzi bwavyo bwoba bugeze ahatembaho bamwe mu bakomeye cane mu bakozi b'ivyo bitaro bakomeye cane kandi b'abahinga bamaze gutanga imihoho. Amakuru yagiye ahabona ko urongoye iki gihe ibitaro Kira Hospital nawe yo baratanze imihoho inyuma yo kuba yaraje akurikiye n'abandi bakozi bamaze guta akazi bakaja gukorera ahandi. Ibitaro Kira Hospital bibandanya bica mu bihuhusi. Mu kiringo c'umwaka gusa abakozi bari ku rugero rurenga 30% baramaze kuhava. Ubu naho hakaba hagezeho aho abategetsi bamwe b'ivyo bitaro batanga imihoho, harimwo n'uwaramutswa ivy'imfata kibanza ivyo bitaro muganga Sylvain Pierre Nzeyimana. Uyu nawe biravugwa ko kandi yagiye gukorera mu ivuriro riri mu gihugu kibanyi ca Kongo ryegamiye ishiramwe mpuzamakungu ONU. Mu ndwi twasozereye yaranzwe n'ihungabana ry'akazi mu bitaro Kira Hospital biturutse ahanini kwitanga ry'imihoho ry'agasakisaki rya bamwe mu ndongozi z'ivyo bitaro. Aho twovuga nk'itanga ry'imihoho ry'umuyobozi mukuru w'imfatakibanza muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yarasanzwe ari akadasohoka na Charles Ndagijimana yihagiye ku nguvu ivyo bitaro mu kwishira mu kibanza c'umukuru w'urwego rw'ishingwantwaro rw'ibitaro Kira Hospital Swiss Clinic. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi bakora ku ivyo bitaro amesha ko muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yagiye gukorera ku ivuriro riri mu gihugu kibanyi ca Kongo, ivuriro ryegukira ishiramwe mpuzamakungu ONU. Uyundi mutegetsi yatanze imihoho muri iyo ndwi nyene n'umupfasoni Bera Irakoze yigeze ko barongoye igisata c'intwaro mbere yuko agenywa ngo abe umufasha w'umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro. Uyo mupfasoni ngo yahisemo kuja kubandaniriza imirimo mu bwigisha aho kubandanya akorera mw'ivyo bitaro bimazemwo igihe biri mu ndyane. Ibikorwa vyo ku bitaro Kira bikaba bimaze igihe bigoyagoya bitewe nuko hamaze igihe havugwa ubunyonyezi bwo ku rugero rwo hejuru bw'amafaranga y'ivyo bitaro. Abagiye badomwa ko urutoke akaba ari Charles Ndagijimana arongoye iki gihe urwego nshingwantwaro rwa Kira, hamwe n'uwo yagenye mu mabanga muganga Sylvain Pierre Nzeyimana. Uwo nawe yagenywe bahejeje gupfungisha muganga Christophe Sahabu yahoze arongoye ivyo bitaro. Kubera izo ngorane zimaze imisi muri ivyo bitaro, urwego rw'abaganga n'abaforoma bahakorera barataye baromoka baja kurondera akazi ahandi, hadasizwe inyuma n'abandi bakozi basanzwe nk'abafundi nabo nyene bamaze gukura meza. Ivyo kandi bikaba biri mu bituma n'ivyuma vyankenerwa bidaheza ngo bironke ababikurikirana hafi, hambavu yuko n'uburyo bwo kubikoresha busigaye bugorana kuboneka. Aho twovuga nk'ivyuma bibiri bita scanner bimaze indwi bitariko birakora, ivyo bikaza vyongera ku ruhombo rutagira izina ibitaro Kira bimazemwo umwaka urenga.
Muri ano makuru kandi reka tubabwire ko Igitega igitaro c'amagendu ngo coba cihaye inkumbi. Abantu batatu barahejeje gupfa, uyundi umwe arakomereka mw'isanganya ry'imoto zibiri rihejeje kubera ku mutumba Kibande zone Kiriba komine Giheta muri kano gatondo ko kw'igenekerezo ya kabiri kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2023 kw'ibarabara RN 12 Gitega Karusi Muyinga. Nk'uko bivugwa n'abari ahabereye iyo sanganya ngo imoto imwe yava muri Kiriba yari ihetse umuntu ifise imandarena, iyava mu gisagara ca Gitega nayo yari ihetse ibido y'igitoro n'ibibuni bitatu. Bamaze kugongana haciye haduka umuriro, ivyo bitoro bica biraturira abo bantu, barasha baratokombera, hasigara umuntu umwe. Moto yamijuye hamwe n'ibibuni bitatu vyatarutse bitahiye. Uwo yakomeretse akaba yaciye ajanwa kwa muganga. Muri abo bagize isanganya bashoboye kumenyekana ni Nduwimana Chanel, mwene Butoyi Dieudonné na Manirakiza Janine, hamwe n'uwo yakomeretse Nkoze mu minwe Vercus bo mu Giheta. Kubera ko abo bari bafise igitoro, bivugwa ko ari abo mu ntara ya Karusi batashoboye no kumenyekana, Musitanteri wa komine Giheta Ninahaza Micheline asaba ko abo burababo boheza bakashika bakabereka abo aho babashinguye. Ngivyo rero kuvy'isanganya rihejeje kuba muri aka gatondo kw'igenekerezo ya kabiri uku kwezi k'umunani uyu mwaka w'2023 aho imoto zibiri zagonganye nyene, harimwo imwe yari yitwaye mandarena, izindi nazo zariko abadandaza b'igitoro c'amagendo. Tubandanye n'ayandi makuru arabana n'ibiri kuba mu mugambwe seneri, aho umurwi w'abashingamateka seneri ngo baba warabujijwe kugira ikiganiro kubamenyesha amakuru. Ni mu gihe kuwa kane w'indwi iheze mu gatondo abashingamateka bo muri seneri, igipolisi coba carabujije abashingamateka bo muri seneri kwinjira mu ngoro y'umugambwe wabo kugira ngo bavugane n'abamenyesha amakuru nk'uko vyari vyateguwe. Imvo zatanzwe hari gushira mu ngiro amategeko avuye hejuru. Nk'uko bimenyerewe, abamenyesha amakuru bari barindiriye mu nzu y'amanama ko ikiganiro gitangura, ariko hanze hari uruhagarara. Abapolisi barenga 10 baje bava kuri zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura, ahari ingoro y'umugambwe, barakikuje ico kibanza. Babwiye abashinga amateka ko badashobora kugira ico bashikirije abamenyesha amakuru, baciye baguma hanze kugira ngo bakure ku matelefone maze babwire abategetsi kugira ngo babavugire. Inyuma y'amasaha abiri ibintu vyahavuye bisubira mu buryo. Nyuma yaho bamwe mu bategetsi mu gipolisi bahashitse. Ico kiganiro rero cahavuye gitangura inyuma gato y'isaha 5 z'umutaga. Abashinga amateka bashikirije ko icifuzo cabo ari uko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano akura ihagarikwa ry'ibikorwa vy'uwo mugambwe. Pamphile Marayika yaragize ico ashikiriza mu izina ry'uwo murwi, ati ntidutahura impamvu inyuma y'imisi 48 inyuma y'amanama abo bagumutsi banse ivyavuye mu mwumvikano wa bose. Kuki baterekanye utwo tunenge muri iyo nama? Turizeye neza ko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu azo kwisubirako agafuta iyo ngingo. Abo bashinga amateka babona ko hari hageze ko umugambwe seneri usubira gukora mu gihugu cose. Abajijwe kuri ico kibazo, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yatangaje ko azokorana n'inzego zashizweho mu mwaka w'2019. Ku bwabo uwo murwi w'abashinga amateka wo ntaco ufise ubwira umushikiranganji kuko uwo murwi washizweho mu mwaka w'2019. Umugambwe seneri uhangana ku rubuga mu Burundi bivuye ku ngorane z'uburongozi haraheze amezi menshi. Uwo yahoze arongoye ikiroberi c'abahutu Agathon yarahagaritse Burundi ibiro vya politike, nabo bahava baratangaza ko atakira umukuru w'umugambwe seneri. Umushikiranganji Martin Niteretse yarahagaritse ibikorwa vyose vy'uwo mugambwe, agasigura ko hashobora kuba imishamirano hagati
yabacanye mu ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utojikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza sangiza ano makuru bagenzi bawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana ibahezagire.